Hero bakunzi bamenya n'ibi media, hero bakunzi ba Keve Journalist. Kaze muri cyaganiro tubashikiriza imana nyinshi zitandukanye, aho kuno munsi twabazaniye impano mu byerekeye gufata amasanamu, mu gufata ama image haba ku manzi zitandukanye, haba mu bikorwa bitandukanye yabikeneye amasanamu. Reka tumanze tumusabe atwidondore kugira ngo mwebwe bakunzi bacu bakunzi bamenya n'ibi media, tumanze menye wari we. Ariko imbere yuko tumanza kumwakira bwamenya n'ibi media, tumanze tubasabe mu kubitire kuri YouTube, mukore subscribe canke s'abonner, canke tubasabe musimbire kuri Facebook, mukore suivre kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza, no ku mbuga zacu nyinshi zitandukanye, haba Instagram, X ayo Twitter, mugende mudukurikirane. Reka dusabe umutumire wacu tumwakire bwamenya n'ibi media amanza twidondora. Hello bakunzi bamenya n'ibi media nkuko bisanzwe, ndazi abatari bake muranzi Easton Cox, videography ariko arabikora fresh hano mu ntara ya Ngozi Butanyerera. Ego turabaha ikaze mu bwamenya n'ibi media. Murakoze. Ego none Easton Cox mwe mwatangwe ibintu byo gufata amasanamu kuva ryari? Twatangwe ibintu byo gufata amasanamu haciye Deza pa 2023 mucho muri 2023 niho mwatanguye kumva mwokora ibintu byo gufata amasanamu. Niho nyine cyatanguye kumva cyane umva no bikora. None yo kubwira nkaho utangure kumva wokora ibintu byo gufata amasanamu, bya byaje gute mu buto bwawe, byabimeze gute? Woduha nka biography ntoya ku buzima bwawe kugira twumve aho iyo mpano yukwimba mwintu byo gufata amasanamu yaravuye. Sasa jemo bintu je ukiri umwana urazi ngo ofisi ndoto gushira nuko bakunda ko tubaza ngo uzobi. Yashaka kuvuga ati yashaka kuba ngo umuganga umwigisha. Umva mwaye ijya myaka adufise indoto zo kuzobabigisha ngo abapresident. Gusa kugenda urakura wevuriwa cyo sangiye nani impano indoto za zigenda zihindura bivanye n'ibyo bikora cyane. Cheo nyene ni kama hari mu mwaka wa 2020 naona cha kwiga hano bitaikiremba hamenye cyamura n'umupetra witwa Batman nyene yarakunda nyene ibintu byo gufata amapicha nyene niwe yabinkundishije cyane umva nyene nanje ndavyishimiye ndanabikuze cyambona abantu bavyakira neza cyangwa yuko zobibandanya je nuko vyaje inspiration naho yavuye kuri Batman yakwenzipiye kuba kumva wakunda ibintu byo gufata amasanamu. Ego none urumva tugiye kumaze imyaka 2 uriko urakora iby'umwuga wo gufata amasanamu. Hari icyo umaze gufungura mu buzima bwawe ufatiye igihe utari bwawe winjiremo n'iki kintu cy'akarusho umaze gukura muri umwuga wawe wo gufata amasanamu? Akarusho gahari nuko basi nyine ndacirondeza ndi mushaka ntibaramenya neza icyo n'ikibazo nyine mba nifitiye urumva gusa nyine mu minsi mike ndabimatsemo gusa ndabona abantu bariko baravyakira neza nizere ko nyine mu minsi bigiye kugenda neza ko ndafise n'ibindi bikorwa bariko barama nzokore bakunzi bamenya n'ibi media mwumvise turi kumwe n'umuhinga mu byo gufata amasanamu haba ku manza zitandukanye mumwituye azobafasha. Tubatumire yuko nimba hari akaevene mufise, nimba hari akabanza bateguye guhamagara Easton Cox ati mugenzi wowe narabonye hari ahantu kuri menya n'ibi media nakubonye wosimbukagira icyo ufashije arahari ku bwanyu. Ego hama tukibandanije uravuze yuko umaze igihe atari na kinini ya ubikora, hari abantu baba bamaze kukwizera ukabakorera ibikorwa haba mu by'umuziki wo ngaho Ngozi cyangwa mu bindi? Bariyo kweri bamaze kunyizera. Nk'indirimbira aho intwa medicine ya Nick David Press irikira trendinga cyane kuri social media. Bashoboye kunyikora banze ndabafatira amasanamu nyene narahakiye nyene ndabakorera nyene baranashimye cyane. Ego urumva ni byiza cyane, urumva ko intara ya Butanyerera ifise abahinga benshi haba mu by'umuziki haba mu byo gufata amasanamu. Bantu mwese mwegereye muri mu ntara ya Butanyerera canke abegereye abari mu cyungaro yaho murashobora kwegera mukahamagara Easton Cox kugira ngo ashobore kwagira icyo afashije mu byo gufata amasanamu. Hama tukibandanya wowe uravuze ko uri mu bintu byo gufata amasanamu.
ibintu byo gufata amasanamu aha mu karere hari abasanzwe babikora ni akahe kabijya wowe Easton Cox uvuga ati jewe nk'umuntu anyituwe bya nshobore kumukora ama image meza ni baram ari hamfatira ama image meza kaza neza nakahe kabijya wowe uvuga ati je ku bandi unyituye ndafise akabijya nshobora kukoregereza kuko karusha akabandi babikoranga mu karere wacu aje nyituye nka gukora video dufatira paraporo nk'umuziki video y'umuziki twashimanye igiciro jewe hamaze ko bikora jewe hari ku muntu cyane gufasha kukugira ibikorwa cyawe kure usanga tukira trendinga gose cyane ko karusha mbambona nyene mbandi ndushije abandi kwa nyene nuko mbuga hari ku nyene usanga trendinga gose dukoranye igikorwa ndagufasha ko cyogera nanewe ahanini mu bintu usanzwe ukunda gukora mu gufata nize evenema wowe umuntu ashobora kwitura akavuga ati nimba nkene mu mafoto y'amasanamu ndashobora kwitura Easton Cox shaka nishure ko hari umuntu ushobora kuvuga ati je nka jewe mu gufata amasanamu nkora mu manza nkora music amafilme ibintu noba nkora aje music ama ushaka no gukorera kugira ama video ya mariage ndabigukorera urumva rero uravuga ati umuntu wese ufise urubanza kwa mariage ngo ntuzimire ngo witure Easton Cox ashobora kubigufashamo ngo vyoroshe cyane rwashengwe n'akabeyi nkazimba cyane ngo umwegere mashobora kuvugana mugakorana cyane ego none nka wowe mu kazi kawe ka misi yose sivyo wewe uri kuraraba aho baye abantu usanga bavuga ngo babuze ibyo bakora bashobora kumva bafise bakora aho nk'umuntu ashoboye kwitura niyihe mpanuro ushobora kumuha kugira ngo ashobore kuva muri akashomera rimwe aje nk'impanuro no abantu nyine bameze nk'uko mbona umengo abantu bazi icyo bakora ifo ko badevelopa impano baba bafise nyine bakazivyaza umusaruro nambo ifise muri kindi nakiriya nyine ukakidevelopa ukaraba uko cyo gushika no baha nyine bagakora none nka wowe dufate muri myaka 2 umaze uri kurakora ivyo gufata amasanamu burya akazi kose karafise avantage kandi karafise urumva karafise inyungu karafise n'intambamye umuntu aragenda arahura nako muri ivyo bintu aba ari karakora none nka Easton Cox nize intambamye mu mwarahoye mu mwuga wawe wo gufata amasanamu intambamye ntizobora mu kazi ariko kose nkuko nyene mba ahantu nyene hatari sivilize rwose ahantu hatari hadagaze rwose usanga nk'ubu dukeneye kamera turinda kuca ingozi umva mugashikamo usanga ari ikibazo nta makamera mu kano gace kacu ariyo umva nk'ubu yoba hari umva uca usanga na experience ari nyinshi rwose tubanza twagwipakitse uzi n'ibitoro vy'ubu usanga nyene nzari intamba kiduhura none nk'ubu wowe ibintu byo gufata amasanamu hano nk'ahantu muri aka karere k'iwanyu hari umuntu yoba bikora yoba yakwigishije canke wewe kugira utangure kuvyiga wavyigiye aciye ukuntu navyize narashoboye kuja nko kw'ishure ryaho riri Ngozi ishure ryaho riri Ngozi naragiye nyene kwigayo baranyigisha barampa n'urupapuro kuko nyene bitwaye neza urumva rero uvuga ati jewe ndabizi wanashima ndanabizi ndafise n'urupapuro runyemera nyene ko ariko nkora ibintu nize nyene sanzwe nzi nyene ishure nyene Ngozi bubaha gose nyene urupapuro ndarufise hani nyene sugutomboza umpaye igikorwa ndakigukorera fresh bakunzamenya ni media mwumvise ukaba ukeneye gufata amasanamu uri mu ntara ya Butanyerera etore ko Easton Cox ashaka kugufasha gufata amasanamu akaguha amasanamu meza ameze neza amwe zo presenta n'imbere abantu bakavuga ati wow ati woshobora natwe kutwereka uwo muntu kugira ngo agire icyo azodufashije hanyuma tukibandanya na Easton Cox wewe Easton Cox ni ikihe gisabo wosaba ku bantu mukora mu mwuga umwe
je nk'icyo nabasaba nk'abantu nyine baba badukuriye baje urumva ndi mushasha nuko basi tubituye tubasaba batwereke kariya na kariya butsa nyine baratugamburukira tugafashanya guco tukagera kure kwa na cyari igihe cyo usanga ngaho ndafise nyine iyindi mpano ho batazi ugasanga dufashanije turakoze ibintu vyiza gusumba mu wese yikora icyo nabasaba nuko turafashanya ibintu vyacu tubitegure fresh bigere kure usange n'abanyamahanga baje tubakorera icyo nicyo nabasaba. None nk'ubu dufate nk'umuntu aravuze ati isuniko sinamuye kuri Menyana Media namubonye n'ahandi hantu hose ati nk'ubu ndakeneye ko icyo twakorana yoshobora kugutora gute niba hari akanimero ka telefone ashobora kumva ati hamwe ndafise niba icyo namutera niba ari akamatere kamashobora kugura cyangwa katinda ndafise niba ari interano ngomba kumutera mu by'umwuga wiwe no mutora aje nkuko bisanzwe je ndakoresha imbuga keshi ndakunda kuzikoresha nkeneye uja kuri Facebook ipage yanje kanika ko Easton Cox cyo kaja kuri Instagram ka Easton Cox cyo kaja no kuri YouTube hose twadufisa amachano muwa bikitsumuka nyene kanzo ndashaka kuma behind the scene nyenda piga WhatsApp naho inomero yanje nyandikira kuri 67 5 sasa utaniseti 3 nanjye tubasubiremo kugira ngo nk'utari bwatora kakama ashobore gutora kakama ashobore kwayo twandika ahantu 67 5 sasa utaniseti 3 nanjye daho nkeneye kweri gusa principe nuko ndonde rufise nyene ibiharuro byumvikana tari kuderanja nyene birimo fresh abakunzi bamenya ni Media ndibaza ni moderanje muri abantu bakuze bisumbuye turabakunda cyane tubasabe mubanza musimbire kuri Menyana Media YouTube mukore s'abonner kuri Facebook mukore suivre Instagram Twitter hose LinkedIn tubatuhari ku bwanyu musimbire ko mukore s'abonner none Easton Cox awe turiko turasozera ikiganiro cyacu hakajambo tuba tutakubakije nkakufise ku mutima umva wari gushikiriza ariko tutakubakije washobora kugashikiriza nkagasunika rubu basi jaga jambo nabifise je basi nyene nuko nuko nyene narifise kandi gakorwa mutambaje yuko ibindi bikorwa nimirije no bafise nuko nyene biriho kandi gikorwa niko ndategura mu minsi zanzoshira habona nzokorera mu Ungara wingozi yitwa Karno indirimbo yitwa Mavi turi mu biganiro tubanda bakora video igira gatatu nzoba ndinkoze kandi video zanje ziriko ziraduza murakoze cyane bakunzi bamenya ni Media turabakunda cyane musimbire ku mbuga zacu za Menyana Media no ku mbuga za Easton Cox mukore s'abonner suivre haba YouTube Instagram Twitter LinkedIn n'izindi zose twebwe dusanzwe twari ku bwanyu musimbire ko murabi kuko tubashikiriza n'ibya bikorwa by'iterambere haba kugwaruka haba ku banyagihugu bose bo mu Burundi kugira igihugu cyacu gishobore gushaka ko yambona kazoza yacu igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 tukaba tubasabye mu bandanye mudukurikirana ku bwishi turabakunda cyane ciao ciao